turabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. tuje kuvuga imirimo yawe Kuri ukora uyu munsi kuri igenekerezo rya 2026 nagomba tuganire ku ijambo ry'Imana. Ndabandanya nza ndashiramwo n'ubuhamya ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana igice ca 5. Ndagomba mpere ku murongo wa 5. Haravuga ngo hari umuntu yari afise indwara yimaranye imyaka 38. Yesu amubonye aryamye aho kandi amenye ko amaze igihe kirekire, aramubaza. Yesu amubonye aryamye aho kandi amenye ko amaze igihe kirekire, aramubaza ati wumva ugomba gukira? Uwagwaye aramwishyura ati mugenzi, nta muntu ufise wo kunyinikira mu kidengeri iyo amazi azikurutse, kuko ngira ngo ndaza uwundi akantanga gushungurukiramwo. Yesu aramubwira ati korere, ati va hasi, korere ikirago cawe ugende. Buno nyene uwo muntu arakira, yikorera ikirago ciwe aragenda. Ariko uwo munsi hari kw'isabato, nuko abayuda babwira uwakijijwe bati erega ni kw'isabato ntivyemegwa ko wikorera ikirago cawe. Nawe arabishura ati uwankijije niwe yambariye ati korera ikirago cawe ugende. Baramubaza bati uyu muntu ninde yakubariye ngo ikorera ikirago ugende? Ariko uwakijijwe ntiyarazi uwo ari we, kuko Yesu yaciye yigira, kuko aho hantu hari abantu benshi. Hanyuma y'ibyo Yesu amubona mu rusengero, aramubwira ati raba wakize, ntugasubire gukora icyaha, kugira ngo ntuze ubone ibiruti vya mbere. Uwo muntu arakira, agenda abwira abayuda ko ari Yesu yamukijije. Amen. Nababwiye ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana igice ca 5 guhera ku murongo wa 5 kugeza ku murongo wa 15. Yesu nashimwe. Nagomba tuvugane uwo Yohana yanditse ubwo butumwa ninde. Yohana yari umuyuda, ibyo avuga yabibonesheje amaso yiwe, ntiyanditse izina ryiwe, yiyita umwigishwa Yesu yakundaga. Yohana akomoka i Galilaya, se yitwa Zebedayo, nyina yitwa Salome, bavukana na Yakobo. Bakomoka mu muryango ukize, kuko se yari umurovyi. Yohana yahamagawe afise inzu yiwe bwite. Uzobisome aho nyene muri Yohana 19:7. Ubutunzi bwabo babukoreshereza Yesu. Uzoraba Matayo 2:7 murongo wa 55 gushika kuri 56. Biragaragara ko Yohana yabanje kuba umwigishwa wa Yohana umubatiza. Yohana amaze kumva ijambo ngo nguyu umwana w'intama w'Imana, ayo majambo yavuzwe na Yohana umubatiza, ariko arerekana Yesu wari we. Hanyuma rero aya majambo dusomye, uyu muntu haravuga ngo uhere ku murongo wa 1 ngo hanyuma y'ivyo haba iminsi mikuru. Hanyuma y'ibihe Yesu hari ivyo yari yakoze. Babona igice ca 4, Yesu avugana n'umusamariyakazi, hanyuma yarahejeje gukiza umuhungu w'umutware. Hanyuma hacavuga, uvuze ngo hanyuma nukuvuga hari cyaba cyakoretse ubwa mbere. Hanyuma rero ngo hanyuma y'ivyo haba iminsi mikuru y'abayuda, Yesu aduga i Yerusalemu.
kandi i Yerusalemu hari irembo ry'intama, hari ikidengeri mu giheburayo citwa Betesida, cari kwa amabaraza 5. muri yo hari haryamye abantu benshi bagwaye n'impumyi n'abacumbagira n'abanyunyutse, bari barorereye kwa amazi azukuruka. Uko rimwe umumarayika yamanuka aja muri kino kidengeri, mu Kinyarwanda bavuga ikidengeri, akazikurura amazi, maze uwitangiye gutambukira muri ayo mazi azikurutse niwe yakira indwara iyo ari yo yose. Rero tuvuge ngo turiko turabegeranya n'iki gihe mw'ishengero, hari umuntu ashobora kuba mw'ishengero akamaraho imyaka myinshi, ariko ugasanga nahinduka, abaje inyuma yiwe ukaja ubona babaye abaririmbyi, babagize abadiyakoni, bafashe umurimo, ariko we wakagenda ngaho. Mani tugire neza, uyu muntu hariho abahanga muri teology baravuga ngo yatanguye kuryama kuri ico kidenge afise imyaka 15. Iyumvire rero kumara imyaka 38, tuvuga uri nko mu rusengero ata kintu na kimwe udakura, ahubwo ucimanza gusa uraba abandi. Iyo umuntu avugishijwe ukamengani n'ibintu by'igitangaza, niwigeze ubatizwa mu mwuka wera canke mpwemu yera. Mani dufashe, Imana tugire neza. Uyu muntu rero yararushe, yaramaze imyaka 38 kuri ico kidendezi canke ku kidengeri. Abandi bamucako bakira, abandi bafise ababo babatererayo. Yesu arazi, kuko cari igihe ciwe cyo kubona Yesu, cyo gutabagwa. Hariho igihe cawe mwene data. Mani dufashe, Imana tugire neza. Ushobora kuba umaranye igihe kinini ingwara kanaka, ariko iki ni igihe cawe cyo gukira. Mani tugire neza. Ushobora kuba ufise icyaha cyakunaniye guheba, ushobora kuba ubesha, ushobora kuba usakuza, ushobora kuba uteranya, ariko hariho igihe cawe cyo gukirirako. Mani dufashe, Imana tugire neza. Yesu amubonye aryamye, Yesu yarara ku musozi wa Erayoni, hanyuma agahishurirwa umuntu afise ibibazo, agaca agenda kumuraba. Yesu ahishurirwa uwo muntu, arabona ko afise ingorane. Mwene data, gusengagwa imaze iminsi myinshi, ariko kuko ari igihe cawe cugukira. Sugukira indwara y'umubiri gusa, ingwara ikomeye ni ingwara yo mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'impwemu. Mani dufashe, Imana tugire neza. Ushobora kuba warabaswe n'ubusambanyi, iki ni gihe cawe cyo kuva muri ubwo busambanyi. Ushobora kuba baraboshwe n'ubusinzi canke akaboregwe, ni gihe cawe. Nabaye umusinzi akomeye azwi cyane mu gihugu cy'u Burundi. Imana idufashe, Imana tugire neza. Nanywa amawisi katana fana ndashizemwo. Mani ariko igihe cy'Imana kigeze. Mani iravuga ngo hagarikira ngaho. Mani dufashe, Imana tugire neza. Nimba ubusinzi bwarakuboshe, urambwira ndagufashe. Mani dufashe, Imana tugire neza. Aramubwira ngo wumva ugomba gukira. Mani tugire neza. Yagomba kwishura ngo ndagomba canke ndashaka gukira, nico yarashaka, ariko acazana isaku. Hariho abantu bagira ingorane bakazita ku bandi, akavuga ngo igituma ntabaye diakoni ngo nukubera naka. Oyaye. Mani dufashe, Imana tugire neza. Yesu agomba ubanza uvuga ingorane ufise. Bararavye mu gitabo cy'imirimo basanga nta mirimo ufise. Mani dufashe, Imana tugire neza. Hari hahandi nk'ibihugu bimwe 10 bacandika. Rero iyo baravye bakabona nturatahura gutanga ikigira 10, baca babona batuye umuntu ntaragera
kujya muri uyu mwanya. Imana idufashe, Imana itugire neza. Bakabona uri ngaho umaze igihe nta kintu na kimwe, niwegera abarongozi ngo unababaze uti mbega mu ishengero bimeze gute. Imana idufashe, Imana itugire neza. Abadiyakoni ni umuntu Bibiri ivuga ngo yuzuye umwuka wera canke yuzuye mpwemu yera. Imana itugire neza, afise ubwenge, akunda ibikorwa, akunda imirimo y'Imana. Imana idufashe, Imana itugire neza. Nubwo abubu batakibikora, bafise ukundi bahamagagwa. Imana itugire neza. Uko niko abadiyakoni ba mbere bahamagawe. Imana idufashe, Imana itugire neza. Aramubwira ngo singira umuntu anyinikiriye ikidengezi cizikuruye canke kizungurije. Uwo muntu arakira, yikorera ikirago ciwe aragenda. Imana idufashe, Imana itugire neza. Ariko ikibazo yagize, ntiyamubajije ati mbega wewe unkoreye iki gitangaza nzovuga ngo urinde. Ewe kwibagirwa umuntu yakugiriye neza, ewe kwibuka umuntu yagufashije. Imana idufashe, Imana itugire neza. Ako niko kaga dufise mu matorero canke mu mashengero. Abantu baribagiye, abadayimoni babasenzemwe abakozi b'Imana bakiza mu ishengero. Baribagiye ibyaha byari bibaboshe. Abakozi b'Imana babafashije. Imana idufashe. Akaza kugwana n'abakozi b'Imana, akibagira Imana yamukuye, akibagira imihigo yahize imbere y'Imana canke amasezerano yasezeranye. Imana idufashe, Imana itugire neza. Abayuda ngo nawe arabishura ati uwankijije niwe yambariye ati korera ikirago cawe ugende. Baramubaza bati uyo muntu ninde yakubariye ngo ikorera ikirago ugende? Ariko wakijijwe ntiyarazi uwari we, kuko Yesu yaciye yigira, kuko hari abantu benshi. Imana itugire neza. Yaragize ingorane. Iyumvire abo bayuda bari bamaze imyaka 38 bamuca akaryamye ngaho, babona aryamye ngaho. Abantu batarakizwa ntibagira amaso abona. Aho kuvuga bati Imana ishimwe wa muntu ariko aragendagenda. Imana idufashe, Imana itugire neza. Iyo sabato nguwo muntu ntiyubaha isabato yariho muri iyo myaka 38 ntiyigeze imukiza. Imana idufashe, Imana itugire neza. Mwene data, hari ibyo wubatse ko, hari ibyo biriho, wavutse uri mu idini kanaka, n'uyu munsi urasinda uraboregwa, warirukanye umugore ariko iyo sabato iriho, wirirwa upfunga uja mu igereza, uja muri prison, uvayo. Imana idufashe, Imana itugire neza. Ariko iyo sabato iriho. Imana idufashe, Imana itugire neza. Rero nagomba ngo uhinduke. Ariko ikiza cyahabaye ngo hanyuma y'ivyo Yesu amubona mu rusengero, aramubwira ati rawa wakize. Bene data, musenge tusubire kuja mu rusengero rw'Imana, tuje mu itorero. Kutaba mu itorero no guhomba. Imana itugire neza. Ariko umwuka wera musunikira kuja mu itorero canke mpwemu yera, aragenda. Yesu bahurirayo, aramubwira ngo rawa wakize, ntugasubire gukora icyaha kugira ngo ntuzubone ibiruti vya mbere. Bene data, umuntu yigeze gutamira ku ngaburo y'umwami canke kwigaburo ry'umwami agasubira inyuma aba mubi. Umuntu yigeze kubatizwa mu mwuka wera canke muri mpwemu yera agasubira inyuma aba mubi. Imana idufashe, Imana itugire neza. Jambo ry'Imana riravuga ngo ya myuka mibi canke za mpwemu mbi zahora muri we ziragenda zikarondera izindi ndwi zizirusha ububi, zigaca ziza zikinjira muri ya nzu zahoramo. Nukuvuga uyu mubiri wacu ni inzu y'umwuka wera canke ya mpwemu yera.
ngo ububi bw'uwo muntu bugaca buruta bumwe bwa mbere inshuro zirenga indwi. Imana idufashe, Imana itugire neza. Nico gituma kuko baca basuzugura iby'Imana bakavuga iby'Imana bakagira gute. Imana itugire neza. Uno muntu aragenda abwira abayuda ko ari Yesu yamukijije. Muri ico gihe yaciye atangura kuvuga ubutumwa bwiza. Hari aho uje ubona iyo wakijijwe abanyamahanga bakubaza ugatangura kubashingira intaye bakavuga ngo akanya wari umusinzi, akanya wari imboregwa, utanguye kutubwira ibya Yesu, utanguye kutubwira ibyo tubwira, kutwemeza kutubwira hano. Imana itugire neza. Bene data, umaze igihe kinini ubaswe n'ikintu kanaka. Iki ni igihe cyawe cy'uko Imana ikubohora. Imana itugire neza. Urashobora kuba wuzuye ubwoba, urashobora kuba wuzuye urusaku, urashobora kuba uri mu itorero unakiraguza, unatanga n'uburozi. Iki ni igihe cyawe cyo kubohoka. Imana idufashe, Imana itugire neza. Birashoboka kumaza imyaka myinshi utarabatizwa muri mpwemu yera canke mu mwuka wera. Iki ni igihe cyawe cyo kurondera umwuka wera, cyo kubatizwa mu mwuka wera. Birashoboka ko wasamaye umwuka wera kagenda canke mpwemu yera. Iki ni igihe cyawe cyo gusubira kwakira umwuka wera canke mpwemu yera. Iki ni igihe cyawe cyo kubohoka. Imana itugire neza. Umaze igihe ugendana n'abadayimoni, abadayimoni b'ugwanko, abadayimoni b'amacakubiri, abadayimoni b'akarere. Ubu ni igihe cyawe cyo kubohoka. Raba imyaka umaze mu itorero, nta mbuto wama, nta vyamwa wama. Harageze ko wama imbuto. Imana idufashe, Imana itugire neza. Imana idufashe. Uravuga ngo urumuririmbye. Kuririmba n'amababi, kuvuga ubutumwa n'amababi. Imana irakeneye imbuto, irakeneye ivyamwa vyawe. Imana idufashe, Imana itugire neza. Irakeneye kuhinduka. Isi irakwiteze ko umuvuga butumwa. Imana idufashe, Imana itugire neza. Naya majambo y'Imana, mwene data, hariho byinshi vyakubase. Urashobora kuba n'umuvuga butumwa ukibesha, ariko uyu munsi Imana ikore ku rurimi rwawe canke ku kanwa kawe, uvuge kumwe kwa Yesaya ati ndahumiwe kuko mbonye mu marayika w'Imana ndumunyaminwa yanduye. Imana irashaka kuguhumanura uyu munsi. Imana irashaka kugukiza. Narababwiye ngo, nabwiye abantu, hari n'umuntu uze wo duheruka kujana ikibagabaga, yarafise nyina ari muri koma. Hama ndamubwira nti jewe rero ngira ndakubwire tutarashikayo, mu minsi 3 nsengeye umuntu ari mu kinya canke ari muri koma, hakoreka kimwe, arakira canke arezwa gataha. Baba daimoni bagenda bakabohera umuntu mu bitaro akamara amezi n'amezi, genda mushikiriye abo badaimoni baramurekura. Imana igakora igitangaza agakira canke akava mu mubi, biragatahira muri Yesu. Mu minsi 3 mama wiwe yaciye yezwa, arabahamagara bose ati ngo arabasezera caritahira. Imana idufashe, Imana itugire neza. Birashoboka kufisa umuntu amaze igihe yarabaswe n'abadaimoni. Harageze yuko uwo muntu akira agakorera Imana, agashingira intahe Yesu canke akitahira igihe ciwe kigeze. Ico no kwemera nuko atahira muri Yesu. Imana idufashe, Imana itugire neza. Hariho ibintu byinshi vyakuboshe. Ni vyiza kubona n'abakozi b'Imana ukababwira, ugwari ukabafise ivyaruboshe. Imana idufashe. Abagabo, abagore, rero ni vyiza kubona n'umukozi w'Imana. Imana idufashe, Imana itugire neza. Yesu aravuga ngo, nimwanyizera ibikorwa nkora muzobikora, kuko muzobikora mu izina ryanje.
nico gituma rero Yesu yarazuye abapfuye, n'abapfuye umunsi barazugwa. Mani dufashe, Imana itugire neza. Hariho umuntu nuko ntibuka izina ryiwe, aba Gikongoro, yari Burundi, baramubwira bati nyoko yapfuye, haraheze yapfuye jo saa 8, cyo gihe hari saa 4 bukeye. Aravuga ati tugiye kumusezera ngo atahe, numva umwuka wera arampasi. Uyu muntu yaramaze iminsi akorera Imana, agenda shike aza guhamba mama wiwe. Umva ubutumwa yavuze twosigara tuvuga gute. Njanda senga ndavuga ngo Mana, mpagaze mu butware mpabwa n'ijambo ry'Imana, ndagaruje uwo muntu mu mubiri. Inyuma y'amasaha 2 bake bavuga bataragarutse, arasubiye mu mubiri. Mana dufashe, Imana tugire neza. Yesu bene data, ndiko ndababwira nta ngwara nimwe mu myaka 30 n'iyindi maze nkorera Imana, nta ngwara nimwe idakura mu izina rya Yesu, kiretse ari yo gari cyangwa inzira yo kugukura mu mubiri. Mana dufashe, Imana tugire neza. Yarayo majambo y'Imana birashoboka kumaza iminsi nyinshi ku kidengezi c'ubukene, c'ubushomeri, watevye gushaka, watevye kuvyara. Ibyo byose n'igihe cyawe cyuko Yesu akugirira ubuntu akagukura kuri cyo kidengezi. Yesu abahezagire. Amen. Ushobora kuba uri muri iki gihugu cy'u Rwanda, ushobora kuba uri mu Burundi canke mu gihugu icyo cyose cyo muri Afrika, i Burayi, Amerika, Aziya, Oceani, ukaba utarakizwa. Birashoboka ko ari igihe cyawe cyo gukizwa. Nagomba nguce bugufi ndagusenge. Ushobora kuba warasubiye inyuma, nabyo nabivugishijwe ko nawe waca bugufi, upfukama, uhagarara, mugabo ukumviriza. Ndagusengere, ubwire Imana uti mbabarira ku byaha byose nakoze mu butamenya, canke usubire ungirire imbabazi, ungarukane mu gakiza. Mana dufashe, Imana tugire neza. Bishoboka ko uri mu itorero, wagwiriye mu itorero canke wagwiriye mu ishengero, naho nyene uce bugufi tugusengere, tugusabira imbabazi. Hanyuma turaza gusengera abantu bagwaye, kuko nababwiye ko ari wo murimo Imana yamaye, kuwa ari we wese agwaye ingwara iyo ari yo yose. Mana dufashe, Mana yo mwijuru, Mana ugororotse nye n'ububasha n'ubushobozi, data wa twese uhoraho. Igihe nk'iki Mana, nk'uko Mwami Yesu hageze igihe cy'uyu muntu yaramaze imyaka 38 aryamye ku kidengeri, abandi bamuca ko bagakira, yari yararushe. Hariho abantu baruhiye mu byaha, hariho abantu bari mu kaboregwe canke bari mu businzi, byase ko babiheba, abanywi bitabi mw'izina rya Yesu, abasambanyi mw'izina rya Yesu, abakora ibyaha bitandukanye ubu baraciye bugufi mu mutima, bamwe barapfukamye abandi barahagaze. Ndabasengeye Mana, Mana wambohoye, Mana wankijije mw'izina rya Yesu. Kizu uwo mumama, kizu uwo mupapa, kizu ugo ruvyiruko canke Mwami ugo gwaruka, turabasengeye Mana, turababohoje. Wavuze ngo ico muzobohora kw'isi kizoba kibohowe no mwijuru. Turababohoje, turacagaguje iyo migozi yose umwasi yababohesheje mw'izina rya Yesu. Abadayimoni nibabarekure mw'izina rya Yesu. Umuriro w'Imana uruke uturire izo mbaraga zari zibaboshe mw'izina rya Yesu. Bihane bahinduke mw'izina rya Yesu. Zobukoze Mana. Turasengeye n'abagwaye ingwari yari yose, arama diabete, arama hypertension, arama estoma, mw'izina rya Yesu. Arama figo, ari cancer mw'izina rya Yesu, ari sida mw'izina rya Yesu, na COVID-19 nayo nyene irakira mw'izina rya Yesu. Turasengeye umuntu wese agwaye ingwari yari yo yose
mu izina rya Yesu turamusenge ngabire ibitangaza yurukire muri we ngabire gukiza ingwara yurukire muri we isenga mana cha kiganza cyawe kimwe gikora ibitangaza n'ibimenyetso kigenda gene mu magufa mu mitsi mu izina rya Yesu mu maraso humanura mu izina rya Yesu twirukanye imyuka mibi mu izina rya Yesu ko ari mwimwe mbi turategetse mu izina rya Yesu kuko waraduhaye wavuze ngo muzosenda abadayimoni mu izina ryanje turasenza abadayimoni bari mu bantu babusha abantu mu izina rya Yesu abadayimoni bakaboregwe abadayimoni b'ubusambanyi mu izina rya Yesu abadayimoni baroga bari mu itorero bari mu ishengero mu izina rya Yesu turababohoje mu izina rya Yesu turirukanye imyuka mibi ive mu bantu mu izina rya Yesu urwanka amacakubiri mu izina rya Yesu turabohoje abantu bose mana ubagirire neza ubakize wihesha icubahiro urakoze mana turagushimiye ko ari igihe cyawe cyo kubohora ari igihe cyawe cyo gukiza urakoze kubyumvise kandi kubikoze dusenze twizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen amen.